ngo nta muntu akijijwe akomereka, nta muntu akijijwe agira ibikomere. Au faux traitement, c'est montrer le faux moi, c'est vouloir cacher. Kubera environnement yagukomerekeje ucugenda mu manza zose, aho bahekereza umwana, aho bamwita izina, aho none wewe nta kurere y'impuzu to kwambara. Ngo urazi gituma jewe nisiga cyane nkasa neza, ngomba guhisha abarundi ko ngo wowe tica kabiri. Yo reka ndababwire ikintu kimwe, avoir base tu as l'intérêt yo gukira. D'abord urumva wewe n'umusi bagusama hariho stress déjà, kandi muzobaraba munafite tubedelance zo murabe no kuri televiziyo reka rahindura amashene ashira kuri France 24 bataravuga introduction TV 5 monde. Hari abantu mwakomeretse ngivyo mwavuze barabivuze nyene kubera mubibwiye aba ivyo wagiyemo mutajanye ntizo gusangayo. Megikobwa ciza cuba gitekara cumbi nawe uri kuraseka man nigisore. Hari n'abantu ngaho mufise udupapuro mwanditse umuhungu mushaka n'umukobwa mushaka, ariko ndakubaza none bajyana ashimira Imana kuba ndi hano, kuko nta na rimwe nigera ndabimenyera, kubera nzi ko ari ubuntu mbangiriwe n'Imana. Igihe dukunda kwibesha umuntu akiyumvira ngo ibintu uri kubikora kubera ubishoboye, ariko ibi bikorwa ndabimaze mu myaka 18 nasanze igihe cyose nabikoze ndabishobojwe, nta na rimwe nigeze ndabikora ndabishoboye. Yesu ikintu ca mbere kira promis intumwa ziranezerwa gusumba ibindi byose, yababwiye ngo simbasize mwenyene, mbasigiye Mpwemu Yera, le Saint-Esprit. Uyo azobashisha kubakoresha ivyo ntigeze gukora. Mini words bisigura iki ibintu ndiko ndavuga? Bisigura ngo umwana w'umuntu ari limité, peu importe la formation, peu importe le matériel que tu as, peu importe ta famille, peu importe ton environnement, si tu n'es pas avec Dieu, nguyi umureke iyo mana ikubera umuguide, on est toujours voué à l'échec. Ba jeune ibintu byose muri ko murakora, ibintu tugire tuvuge mutabiravye, vous allez ndabizi ngaho wohereza agapapuro mwovuga ngo noronka amahera, noronka inzu, noronka imodoka, noji Burayi, byose byoca bigenda neza aho basigaye kuja mu ijuru. Nibishoboka. Jewe ndi imbere yanyu nigeze kwiyumvira kwiyahura, kandi ivyo navyiyumvire ndi Burayi, sinabwiye amaformation so nakoze, membwa amadolari n'amadevize, ubuzima vya bindi Burundi ariko barasengera ndabifise. Hama meje kubironka umutima urambwira ngo rero nta hezo ndo vivre yawe wopfa kuko narimbuza amahoro. Hari abantu muri ngaha muri kumigama université mufise ibitutu mubabarire ndabikoresha gutyo, muzi ko muzosohoka muri bitangaza, nutasohokana na Kristo ujya yinjiye muri promere kandi nibazosohoka muri bac. Hari abantu muzi neza ko les familles ni mwasohoka badoca kuba bagira ama contact informel muronke ubuzi, nukuri barahari kandi nukuri sindababatse, ariko reka ndababwire bajya atari Imana bakoresheje bazokubwira ngo genda wigeragereze. Science sa conscience n'est que l'une de là. Ibi bintu ni mu bifata ibisanzwe. Nous allons voir d'une façon étiologique ingingo nziza iva hehe, ingingo mbi iva hehe, ifise ingaruka mbi canke nziza imeze gute ku buzima bwacu. Mbega twebwe iyo twahuye n'ibikomere seseza mutima
byigaragaza gute mu buzima bwacu bwa misi yose, mu kibano cacu, kuba dukikuje, kuba ari hafi yacu. Abajene benshi bafise ikibazo, iyo bahuye n'ibibazo bibaza ngo barabitoreye umuti, mbwa benshi bakoresha le faux traitement. Le faux traitement nukuronderera inyishu nsubirizi y'ikibazo mugabo utarondeye umuti uramba. Benshi bacavuga ngo ngire ngende muri Mukoromboka sinzi ko hagihari aho nahakera abatama nka jewe, ngire ngende muri 5 aho narahatambye kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu, ariko shari ko ngire ngende kunywa gacupa ngaruke naho nifuse. Abajene ko yakoresha iyo terme ngo nari nafuse uno munsi, naho wifuta biragaruka. Bafata ikibazo wagize faux traitement ukoresha gome, navyo bifise ikaramu biguma vyandikura aho wafuse. Tuzoraba ne mu buzima bwa misi yose ko hari ingingo twafashe zisubirira ingingo nyakuri canke zo, de bonnes décisions. Ukavuga ngo ko uyangiriye nabi, ko uyamemukiye, ko uyabivuyemwo, reka ndondera ikindi kintu nsubirizi kugira ngo abarundi baze bamenye ko ndumujene aguwe neza. Hama nca ndikubitako aka make up n'aka make it, hama aho hanze bavuga ati mu bantu b'abajene b'abarundi baguwe neza uyarimwo. Le faux traitement, c'est montrer le faux moi, c'est vouloir cacher à tout le monde que tu souffres, ukabikasha par la dimension extérieure. Hari umuntu yambwiye ngo urazi gituma jewe nisiga cyane nkasa neza, ngomba guhisha abarundi ko ngowe. Tica kabiri, iyo ngiye mu rubanza ndiyaranja nkashirako ibintu biriko makurere menshi, jaune vert n'amameshi, ngira kugira ngo nze kuvayo nimbanza kumara amasaha 3 baze kumbaza hewe umuntu yagusokoje ninde, wewe iyo kanzu wayiguriye he, cyo akaratohewe. Hari abantu bagira faux traitement kugira basamaza abantu, ntubabaze ngo waraye gute. Tugirire gutya Yesu, ivyo bi faux traitement tuzobifuta dushireho ibi vrai. Abandi abajene kenshi ndabwira ibintu bitatu mukoresha mu faux traitement, kubera environnement yagukomerekeje ucugenda mu manza zose, aho bahekereza umwana, aho bamwita izina, aho bagira anniversaire, aho bagira baby shower na petit shower na grand shower. Bega ajya amashawa muyakora, yari amashawa menshi no munsi. Bari byo amashawa biko birashawinga. Afite kuja mu manza si bibi, ni lo sociale, ni bonne chose, kandi tugomba kubibamo kuko nazo imanza ça fait partie de la thérapie en fait. Mugabo hari abantu babikora muri façon yo kudiskreya no kwiranda busy, ukazohava wiyumvira ko batanga ama service, kumbe bariko barondera amakambi y'impunzi y'ukwinyegezamo. Ibi bintu by'ibikomere bisaba yuko umuntu mwene gukomereka aja muri mise en pratique. Nagomba kubamenyesha ngo la société itubwira ngo ntuvuge ivyakubabaje, ntuvuge ivyagukomerekeje, bibike muri wewe. Ariko kwa muganga je bambwiye ngo naho bibika birafise umwanya vyonyene bimena kujya kwa amazi, kandi iyo bimenye bimena nabi. Mwanyumvise les jeunes, ivyabababaje, ivyabakomerekeje, ibitagenze neza, mwagize nk'imbago murabika, un jour bizomena. Nimwabona aho hanze bajya abantu bita abagwayi bo mu mutwe, hajya ntibagwaye ujya munsi biswijya ngwara. L'évolution ica ku ngazi zitatu. Umuntu ahera muri stress aigu, ugatangura kumva uruhagarara, bari kurafungura kumva apeti iragiye. Iyo atagikoze uduga muri stress chronique, ugasanga icakubabaje ugiye muri ville ugahora n'umuntu yambaye iyo muzi isa n'uwakubabaje, ukababazwa n'umuntu uriye muri ville kandi atari wa wundi, ukagira umubabaro nkuko uhuye na wa wundi. Kuvuga ko wa muntu yakubabaza byaragiye muri memoire yawe, muri cerveau, ari gihimba cyitwa la conscience, byibikayo. Bimaze kwibikayo bica bituma wama ugabirije mu gihe cyose uhuye n'umuntu asa n'uyo muntu. None wewe nta kurere y'impuzu to kwambara, naho yikugabira, nta kibanza no kugira kuja gutora amafaranga utojayo.
kijya kibanza ntacyo mupfa ni wowe ugwaye. Ijya mpuzu nta ngorane, ushobora gusanga ijya mpuzu ujya muntu yari yambaye yavuye i Dubai, iyo baguhaye ikaba ivuye muri Chine, none izo mpuzu zirasa. Ikibazo si impuzu, ikibazo ni wewe. Aha turatoneka abantu muri bisi, ugishyira n'umuntu akagutuka wegerayo uri kuranyegera ukaraba cyane unako nicaye nkuko abandi bicaye, ariko hajya yakuravye uramutoneka. Kandi babwiye natwebwe rero hari igihe tubatoneka natwe dutonekara. Kandi ondone skona eskone nanyumvise mukandike umuntu atanga icari n'icyo afise. Mukindi bavuga ngo umuvyeyi naho yoba mwiza gute ntashobora gutanga icyo adafise. Niba waravyawe n'umuvyeyi yakomeretse azoguha ibikomere obligatoirement. Yabaho hatagira Imana hoho azobiguhereza professionnellement et scientifiquement et socialement, économiquement et spirituellement. Habwa ati ndagukubita ndiso yakuvyaye, kandi na Bibiliya nikivuga ngo abana bakubita kanywafu nywafu. Mbwa warabi inkona afise akara kanywafu nywafu, Yesu aishuwa ko kanywafu nywafu. Hari abantu bagira kugirira nabanza gusoma verset biblique nani. Cha wiruka ijya siyo. Nywafu nywafu. Tumeze nka kijya giti sinza kuhateba kugira ngo uzugira urwo gwiza, ukora akazi neza, uronka abana beza, bigende neza. Ugomba kumera nk'ijya giti. Kijya giti murabona gifise imizi, burya ubwiza bw'amashami bifatiye n'imizi ishoreye. Ntushobora kuvuga ko kijya giti ni ciza étant donné que imizi yacu idashoreye heza. Reka ndababwire, amashami nashobora kuvuga ngo ngomba gusa na vere atumvikanye n'imizi, ntibishoboka. Yo igiti kivoka nigishaka kuvuga ngo shaka ivyamwa vyiza hatariho ingene kibayeho mu mizi. Tout dépend de là. Kandi suko Imana itari prêt pour agir, oyaye, ariko Imana iri prêt pour agir avec un cœur. Ikintu ca mbere bikomere biguteza bikubuza kugororoka. Yo reka ndababwira ikintu kimwe, abadayimoni ntibatinya usengera, abadayimoni batinya usenga. Abadayimoni ntibatinya ko wabatijwe, abadayimoni batinya kugendana n'uwatumye ubatizwa. Abadayimoni nta probleme nimwe bafise y'imyaka umaze usenga, oyaye, abadayimoni batinya kugendana n'uwo wagiye gusenga. Abadayimoni ntibatinya ko wagize jeûne prière. Na Yesu bamusanze ku musozi après 40 jours ari gishirira atawushobora kumuramba mu maso. Satana amusangayo aramuganiriza, aramubwira simba hariya ndaguha biriya torira ibuye. None ico kiyago nicari kiryoshe. Urumva ngo jewe narakijijwe, uzozurongerako suis dans la sainteté. Kugureka ndakubwire ikosa rya mbere, ibikomere biduteza bidukura muri couloir y'Imana. Kasanga nusamba, kasanga nanzogunwa, mugabo mu mutima byaranse ko harira. Umva uri amilitaire égaré. Hibuvura ugasanga uri protocole nziza muri église, nuko bakira muratwenga, ariko reka ndakubwire ngo yo bijya abadayimoni ntibabitinya. Reka ndababwire ntabwo abadayimoni kubabwira ngo mu izina rya Yesu baca bagenda, suko iryo zina ritakora. Oyaye, iryo zina rirakora bivanye n'uri kararikoresha. Kuvuga Yesu nibigomba guproduire des effets. Oyaye, kuvuga Yesu n'uvuga Yesu, ibyo bintu bibiri bifatanye niyo biproduire des effets. Sino n'abadayimoni baravuga Yesu. Kibazo si iryo zina, kibazo ndi karavuga iryo zina, bafitaniye kire relation.
ndakubajije none imizi yawe ishoreye he? Warahakoreye ko? Uriko urahakorera ko? Urazi ibidesizyo bibi muriko murafata? Namushize muri liste noire na jaune, uzomushirayo na vert. Ntangora none makurere ko ari menshi. None uzomushira muri jaune, ushumushira muri motarde, amushire muri jotarde na vatarde na katarde. Yo, reka ndababwire ikintu kimwe, avoir base tu as l'intérêt yo gukira. Ndagisubiyemo, c'est ton propre intérêt, parce que fitire yawe idepanda na wewe 90%, abasigaye 10% naba aide maso. Mama wawe ni aide maso, papa wawe ni aide maso. Alors nagende babwire ngo twaje muri connaissance de soi, on va parler tout sauf rien. Vomererage. Urabona harimo umunwa muri passoire ku y'umunwa hariya muri Yohana mengo n'ambatari muri Luka avuga ngo nabahaye ububasha n'ubushobozi mu rurimi rwanyu, ayico muzokwatura cyose atagishobora kugitururuza cyangwa kigihagarike. Ugomba kugira kanwa katura ibintu atagishobora kubitururuza, ariko ni watura nabi bizozana resultat négatif bien sûr, kandi bizana resultat négatif n'ubundi atawushobora kuyitururuza. Erega savant de soi, soit c'est l'hémisphère nord, soit c'est sud. Ça dépend de kuratura mu buzima bwawe. Ngo jewe ngo nari gutangara mwe bangirira neza kubera wamaze umwanya munini ya ura n'amasirkonstances ahugirira nabi. Waramaze kwiyakira umenga abantu bose bagomba nabi. Oyaye, hari abantu bazima. None bishoboka ngo washanga abahungu bakinogi. Aya gavra. Ngo bahungu bakinogiye vraiment uragenda buhoro. None buhoro ni ritme ingana gute? Buhoro ni gute? Uzogira gutya uzokwicara. Oyaye, urazi gituma igihe ujanye na Yesu niba umenya ritme kuragirako. Alo akanwa k'abajene mugomba kwatura ubugingo. Muraburya muntu muswa na vere, mugomba kwatura ubugingo, mugomba kwatura ubuzima aho butari. Mwamaze igihe mwibleminga, mwikiripabiliza, mwigirira nabi. Umviriza, il est temps yo kudefinisa ibintu, ukavuga ngo aho papa na mama batanshikanye Yesu azohanshikana. Raba ijya passoire rikiravomerera. Hari ibintu byawe vyumye, hari ibintu byawe byagagaye, hari ibintu byawe byabaye impfunya, hari amadecision mabi wafashe, waravuze amahorasyo ugeze kuri 6, kandi hari izujamo mu ijoro ukazivamo mu gitondo. Oyaye, ndababwire igitangaza Yesu yakoze aho yabaye hose, yakoresha ijambo ry'ivyizigiro. Agiye kwa Maria na Marita bamubwiye ngo Lazaro yarapfuye, ababwira ngo Lazaro arasinziriye, kandi Yesu yarazi ko amaze 4 jours bamaze kumubwira anteremo. Bamubaza ngo tukwereka aho twamuhamvye. Yesu avuga atoya, nyereka aho mwamushize. Ariko hari umuntu yanyumvise. Maria na Marita barahamvye, Yesu yarabitse. Umviriza, kushika Lazaro azutse, Yesu nigeze avuga urupfu, yagumye avuga ubugingo. Yavuze ngo nyereka aho mwamushize, nigeze avuga ngo nyereka aho mwamuhamvye, kuko icyapfuye nta byizigiro byo kuzuka bihari. Haleluya. Umviriza, nimwapfuye muri bazima, nabo bakomerekeje ari byizigiro byo gukira, nabo bahemukiye ari byizigiro byo kubandanya, natabuzi buhari ari byizigiro mu buzoronka ubuzi, nahingo zigwaye ari byizigiro ko muzogira ingo nziza. Naho bya bindi byashe, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Atura ubuzima. Naho iwanye tawashitse uzohashika. Yo, naho iwanye kubwira ngo iwacu biragorana, wewe uri generation bikunda. Haleluya. Naho iwanye bavuga ngo iwacu duhura niwe uzohura navyo, kuko mwe na Yesu
mwene Yesu muri majorite, mwene Yesu muri bitangaza, mwene Yesu ni musanzwe. Yaravuze ngo naje ngo zironke ubugingo kandi zironke busagutse. Vous devez voir une vie et une vie en abondance. C'est une obligation spirituelle. Umva, vomerera imvugo nziza mu buzima bwawe, atura ubuzima butari. Tangura uprofetize sur ta vie. Uvuge ngo aho watanshikanye ndi kumwe n'umugabo azohashika. Cya giti cyari cyaranse kunaga gisubire kinage. Ya madecision yari yaranse asubira kunde. Bimwe waravuyemo ubisubiremo. Haleluya. Umviriza, n'igihe cyo kuvuga ngo enough is enough. Il est temps de changer les choses. Mugende musome Bibiliya kuva mu itanguriro gushika mu Byahishuwe Yohana. Yesu ahantu hose yakoze igitangaza. Yabwira umuntu ngo genda ukwizera kwawe. Mukorane na Yesu. Turashaka ino gicapo. Hama ibindi byose bizoca bikunda. Ibyo abantu bazogufasha bizoshikira heza. Murazi gituma amashengero bitugora. Hari ikintu bita solace, absence de l'âme. Abantu bavuga ngo abarundi turi bice 98% bisenga. None izi ngo ziko zirasambuka. Murazi ko abari mu ishengero ntabariyo. Abashene bariko bariyahura abari mu ishengero ntabariyo. Ariko murazi gituma baja gusenga bavuye bakiyahura n'abasolesi. Ijambo ry'Imana ririnjira rigashikira mu mushaho gwaye, et ça pas d'impact. Rero bipfira iyo twakomeretse byononekarira ngaha. Bimaze kononekarira ngaha bica bigenda he, bica bigenda ngaha. Mwabonye kino gicapo, iyi ni hippocampe, iyi ni amygdale, iyi ni thalamus. Nukuvuga ko iyo ukomeretse akazi ikintu cyakubabaza, ubwonko bwacu bukibika ngaha kugira ngo burindire ko kiba ateniwe avaye ko kigenda mu traitement au niveau des lobes. Iyo bavuga ama blessures émotionnelles rero ni fois autant des éléments qui sont ici en attente. Ibi rero iyo bingabiri byinshi bitubuza kugororoka, bitubuza kuja mu relation meza, bitubuza gufata ingingo nziza. Kubera iki? Aho umuntu yamaze kugira byinshi byarindira igihe kirekire acagera muri psychologie cyo bita les conflits intrapsychiques. Ni gihe umuntu agira ico bita mu Kirundi ivurungana ry'ivyiyumviro. Ukagenda bavuga ati yo Yesu agiye kugirira neza, ukafata amina amina ushitse ku muryango ati mbega byantu bavuze baravyo babibwiye. Ivurungana ry'ivyiyumviro. Umwanya ni amina ushitse ku irembo umengo nta nakimwe bigeze wumva. Ibi rero yo ngaha huzuye bidutera gufata rero ama decision mabi cyane. Muhapakurure ba jeune. Reka ndabwire gatoya ingene les blessures sont transmissibles. Muri les 9 mois z'umwana ari munda agaburirwa na mama biciye mu maraso. Iyo mama yagize uruhagarara, l'adrénaline yiversa amaraso yiwe. A partir ya maraso ari mu ruhagarara akayahereza umwana agaca tangura kuba inondé par aya hormone de stress ataraba mature pour la gestion. Naho avuka avuga ngo tuvukana ibikomere. En fait ni zigere nefuma niba mama wawe yararondera akayibura umunsi umwe canke papa wawe akamujya umutima canke ukazi bakamugora, ije adrenaline yisusa kwibungenze igihe aza kugaburira amaraso arimo no poison de l'adrénaline. Nukuvuga iki rero igituma avuga ngo dukomerekera mu nda bice bigenda gute rero? Wowe kibazo suko warose adrénaline oyaye nukurose adrénaline avant la maturité de la gestion yayo. Kuko l'adrénaline mu muntu ubwonko bwacu n'umubiri wacu utangura kujera adrénaline tumaze kuvuka. Iyo ije utaravuka ikizikica certaines parties du corps zitari bwabe tagire la capacité de gérer ça. Na hava iyo butango ibikomere tuvukana mu nda. Hajya mama shavuye umwana acashavura. Umuvyeyi yashavuye neza agahura n'ikibazo yibungenza umwana. Hariho ibintu bitatu kwa muganga abajeniko bamubwira. Icambere bakubwira ngo umwana ntagikina.
umwana ntari muri position normale kubera uko umuvyeyi ashavura adrenaline iramusanga umwana agatangura kuyihunga atagira hahungira aca ta position ivyuma vyerekana ngo ise de place soit yavuye ngaha canke yaduze afate aca atakaza ikibanza kandi agita gute abari karahunga cette souffrance. Ica gatatu kwa muganga abajeniko bazokubwira mu gihe umuntu yagize stress canke yibungenze bacakubwira ngo turabona yuko hariho certaine evolution y'umwana itagihari ufite ibiro by'umwana ntibiheza ngo bisuive amezi afise mu nda. None mwumva ko duhura nabyo tukiri mu nda. None muri twebwe ni bande ba mama bibungenze batagira stress. Erega n'Imana yo kudutabara. Ikabro d'abord urumva wewe n'umusi bagusama hariho stress dishe. Tuzokira rero nukuvuga ko iyi amidare ijejwe systeme d'alerte iyo hagize ikintu kikubako icibwira talamisa ati ugara ntibigende mu marobe yocagwara. Iyo rero wama mu bintu bikenera alerte nukuvuga ko amidare ikigwara hari n'igihe ya alerta bidakeneye kwa alerta gacu usanga n'ivyagomba gutransita birase ko bitransita. Talamisi mu gihe yamira kirugarana hari gihe igwara ingwara y'ukugara igaca yugara nibidakeneye kugarana. Hippocampus iyo yatangagira ibyo bita ama système de refoulement hari gihe itangura kwirukana ibitari bwaheze manda yukuba ngaha agacabaho n'ibihohoterwa bikirukanwa bitararangiza la durabilité d'être là. Bisigura iki rero tugomba gukira ibikomere. Murabe kano kantu kanyuma kuri 4 havuga ngo iyo umuntu ngaha huzuye acagira ico bita comportement modifié. Mu Kirundi acagira inyifato itabereye. Acatangura gufata des décisions zirimo des risques. Acasenga ntashire mu ngiro ivyo yasenze. Acarya ntahage. Acayambara impuzu abandi bose bakamenya ko yaberewe sofuwe. Murabona umuntu ati waberewe aje batereka shareka reka ivugira ibyo ushaka wigiye ugasanga abandi bose abonye ko waberewe havuyemo wowe gusa. Comportement modifié. Iyo hahantu huzuye nibi. Uyu muntu nta makeup na make it yakoze gahembe ndabi. None kubera iki yikoreye amaboko? Ayo umuntu ntaberewe. Uyu muntu nafise cafe foro n'amazi ngange n'akavinyu karimo hariya. Mugabo raba nagirenda babwire ngo étant donné que le cerveau est dans cette position il est difficile na salade irabiha n'inyama zirabiha nta plan nimwe isubira gusosa. Nagenda babwire ngo ntihajye umubiri hajye umushaha. Hari umuntu anyumvise hajya babwira ngo wabere ukavyanka ntihabega umubiri habegwa hariya. Tutangura biriya rero mwaramutse iyo ntaramuka wambona watangura gushwanya n'abantu bose murapfa abantu bose ugasanga umuntu ari hyper sensible ashobora n'abantu bose ego vraiment arekuye amajambo n'imyampi gusa mbega nashaka tujane muri ville mbega jendi bus niwoge nahagusangayo urumva hari abantu mu buzima kandi ndazi ko benshi murabafise muhira bama n'ingofe afite ijambo ribi ryamaha kuko umengo ni kujya kwantuze kwa verset biblique muri Sunday school. Oya mugore namwe muvugisha ukuri none bijya bintu bababwira bajya abantu ubona ko bagwa heaven. Umuntu agutuka atakuzi akurenganya atakuzi ihiraba ni kuvuga ko bivuye hehe hahandi umutima wakomeretse urakomeretsa. Wowe tubona nga ni kariya wowe waje tutabona ni ruriya kandi kene babwire ruriya nigo rutuma akakagubwa neza. Ruriya nigo rusenga ruriya nigo ruja muri relation ruriya nigo rukora akazi ruriya nigo rufungura ruriya nigo ruryama ruriya nigo ruja muri mu manza hajya nubona wowe ugiye niki cakurungitse iki kitabishatse urubanza gobera mu Kanyosha bagusanga mu Kinama. Reka nabwire ikintu kimwe hari ikintu bita trouble de lance
ni trouble ifise aho umuntu agenda adafise yagiye. Hari umuntu yanyumvise umuntu akagenda adafise yagiye ngo ngiye ngurumva ngo ngiye kuri bata yashikayo ate mukamenge barankeneye yashika mukamenge ati mukinama barankeneye ugasanga umuntu yiri waragenda genda wamubaza ati mbega juru nayo yagenze gute cyangwa n'umunsi narushe vraiment umunsi nakoze wakoze iki nagiye kuri bata hama wakuye yiki oya ngire nicare cenje mukamenge hama mukamenge naho wo mukamenge mwavuganye ko oya nacende nka telefone mu kinama hama canje nyabugete narushe trouble de lance kandi muzobaraba munafite trouble de lance zo murabe ni kuri televiziyo reka rahindura amashene ashira kuri France 24 bataravuga introduction TV 5 monde bataravuga umupira agashira kuri ntuze guhera saa 2 ari kuri televiziyo kandi ari concentre agacaraba ajya amashere yose 620 yo muri Canal Plus wamubaza ati mbega kuri televiziyo byari bimeze gute ati hewe nukuri naravye televiziyo kuva 18h ndayivuye ko 23h bavuze ibiki none hewe naciye kuri France 24 TV 5 monde ama twivuze baje iriga no kuraba televiziyo reka ndababwire ubwonko bwacu iyo bukomeye bukora ibintu avec objectif iyo bugwaye bukora ibintu sans objectif. Rero ingene bikomere n'ingene tubana navyo biratandukanye bivanye n'ingene twubatse ya type de personnalité. Aha mwebwe muri ngaha mugabuye muri jya migwi ibiri. Hari aba extraverti, hari aba introverti. Aba extraverti n'aba cholérique n'abasanga, aba introverti n'aba mélancolique n'aba phlegmatique. Uyu muntu mu buzima bwa misi yose uko atorera umuti sico kimwe nuko uyu nyatorera umuti. Rero ugo ibi biradufasha ingene dufata ingingo, ibi biradufasha ingene tubaho, ibi biradufasha aba extraverti mwabonye ingene mwamumeze rabo uyu muntu mukanwa harangana no munda icata kubwiye nta kiwa kiriyo aho ati jewe nawe wambwiye ngo ndabihore wowe genda gusa ibisigaye ndavyimenyera. Hari abantu mwakomeretse ngo ibyo mwavuze barabivuze nyene kubera mubibwiye aba baca babivuga kandi nta makosa yabo. Ikosa rya mbere bafise nuko bameze gutya ntibamenye ko bameze gutya kuko aba barabaye équilibre ukamubwira ibintu akabihora mugabo mu gihe abizi. Hari abandi bameze gutya ati jewe nama ndiko ndakuganiriza ariko ntiwegera umbwira ivyawe uriko uramubwira ati vuga ugende ibisigaye ndavyimenyera ndabibika maka Yesu agarutse. Aba ça entre difficilement et ça sort difficilement. Aba nabo ça entre facilement et ça sort facilement. Rero ingene twubatse birafatanye n'ingene dufata ingingo, birafatanye n'ingene tugomba kubikora. Ingene umeze uri unique, uri different kandi si kibazo. Tugomba kumenya iyi modire igomba kudufasha yuko tugomba gutahurana. Tukamenya yuko tugomba kugirane kwiaccepta. Tukemera abandi accepter les autres. Hama tukamenya yuko temperament iri ifeza partie y'ingene Imana yaturemye ntabwo tugomba kuyiblaminga. Kwa admeta yuko abandi nabo nafise inkomezi n'intege nke ngo ya vraiment ariko mama ngo yubahutse ngo ambwira ibi ega mama wawe arafise temperament ngo vraiment ngo nibishoboka vraiment ngo yubahutse arampeba aha naje nimiranyi barampevye ivyo wagiyemo mutajanye ntizogusangayo. Murambabare hari ahantu numvise ngeze intambwe wateye mutajanye ntizovikohojwanyije ndababaza ayo maharasi muri mwese arimo yo basha kinini rarura ariko ivura malaria neza kandi kandi babwira ikindi kintu kwa muganga 21 comprimé bazifata muri 21 jours hari imisi ugenda urafata kimwe kimwe naho ivyo ndakunda kubwira birura
ni creative. Naho ivyo ndakunda kubwira bitumvikana mumaranye igihe kirekire mugabo gira un petit recul, pose-toi la question, est-ce que Jésus est là-dedans? Ngurumva ngo atambuka neza ni bogose, je ntavyo navuze ivyo ntangorane vraiment ngorane. Hari n'abantu ngaho mufise udupapuro mwanditse umuhungu mushaka n'umukobwa mushaka, ariko ndakubaza none bajya nabuze uvyara gushaka umuntu mwiza, ayushwa nawe kuri mwiza. Imana nishobora gukora ikosa technique umuntu wayo niba ari mwiza mwimuzana ahantu hatari heza. C'était rero ne peut pas reconnaître kumva kugira kurasenga nawe karasenga ma n'igikobwa ciza cuba gitekara cumbi nawe uri kurasenga man n'igisore ciza cuba gitekereje cumvira bisiguringa mwese mufise amasengesho amwe ikibazo gusa nta numwe karagihererezako. Tugire gutya vraiment ndabakuye ku nzira Imana izoguha musa. Kandi babwira iri jambo ndarivuze ndafashijwe gose. Ujya mwana wayo iramukunda irindiriye kuhinduka kugira ngo imuzane. Ariko aya majambo arafashije. Ariko reka nababwire on a affaire à un Dieu sincère, kandi kijusi lekite nishobora gukora ikosa ngo ifate umwana wayo imushore kuri songoye. Nishobora gukora iryo kosa kugira uri musengera nawe ariko arasenga. Ariko reka turabe rero amatamperamana ahinduka, ariko tugomba kuyamenya kugira ngo tuyakorere ko byose bigende neza. Ziri ine. Ikosa rya mbere ibi bidukoresha ni gihe twibagiye kuzimenya, tukamenya intege nke zazo hama tukazikorerako. Nizi zine. Iya mbere n'abasange abatezi b'inkuru canke abihuta, iya kabiri n'abakolerike abanyeshaka, iya gatatu n'abamelankolike n'abaflegmatique. Imana ishimwe cyane. Les sange et les colériques bari mu bita les introvertis, ni babandi kuri ca gicapo wa muntu yasamye ameze gutya. Hama les mélancoliques et les colériques n'aba introvertis ni ca gicapo c'irigi mwabonye wa muntu ameze nk'irigi. Ni ibintu que ça entre facilement et que ça peut sortir difficilement. Ok, turabe rero imwe imwe. Uyu n'umusange murabona aba n'abantu bari muri no mugwi n'abantu basanga ubuzima bwabo buri beaucoup plus attaché aux gens. Abasange n'abantu baryoherwa bari mu kigwi c'abandi. Uzosanga abantu bakunda imanza, bakunda kuba mu makomite azitegura, barakunda imbyaro sociale cyane. Donc la vie yabo iri tourner ku bantu. Ibibaranga inkomezi zabo n'abantu bugurutse. Icyo atakubwiye vraiment ntacabazi. Bash umusange atakubwiye ntuze kumubwira ngo mbwira ibyo usigaranye, oya yajya yahejeje. Avuga byose bari sociable, usanga ari abantu bakunda bya sociale, n'abantu bakunda bafise ikiryoha banezerewe baratanga. Muga turaza kuraba mu gutanga kwabo harimo ukurenza urugero mu ntege nke, hargiye batanga bakiyibagira. N'abantu babana neza n'abandi n'abatezi b'inkuru, usanga ari abantu bari amuza bafise compassion naturelle. Umusanga ashitse ahantu bafise ibibazo agira ibibazo gusumba bene vyo. N'abantu batanga imbabazi vyoroshe, umusange avuze ati ndakubabariye ugarutse ejo usubira kubibona. N'abantu batabika mu mutima ibyabashikiye, barubaha abasuperiere babo. Iyo bariko baravuga bari direct ma propos yabo, baratanga morale. Umusange niba muri ahantu mu kigwi iyo yasivye murabimenye, nawe batanga morale cyane. Barakunda kuberwa abasange. Murazi gituma akunda kuberwa n'abantu bakunda kugaragara, kandi barakunda no gufata ijambo gose. Wabati umusanga agiye ahantu nimumuhereze ngo avuge, akubwira ati je vraiment nta rubanza nagiyemo. En fait barakunda ikintu ca visibilité, kumva ko ikintu cyose gica kivuze ko ego mubwira ibyo muri biologie yize lettre, akubwira ati je vraiment naragize muri complexe d'Oedipe. Urumva bama bafise ikintu cyose bakivuga ko fait. Rero kukuntu bavuga barazi ko baza guhagarara imbere y'abantu kenshi
baca bagenda biteguye. N'abantu rero bakunda gufata ijambo, umusange naho ogera gute bati uno munsi ntavuga ari yaranje, muba ati uno munsi umuntu avuga muraduza urutoke ni jewe mpanga ijambo, aca hengera hajye undi agira heze, acavuga ngo nabaciriyemwo ngo nagire ntunganire, kandi yaje kumuciramo kera. N'abantu barakunda vraiment baratanga. Kenshi muzo kunda kubasanga mu bikorwa birimo commerce, ugiye mu kibanza kugura ikintu ugahora n'umusange ukigura udashaka, bafise akarimi karesha ubwo ati iyi mpuzu ukayisiga uzoca ugende gusa nta nindi uzopfa usubiye kuronka. Uye n'umusange muri commerce akubwira ngo yitware ntaco uzuzanira amahera hanyuma mugana ntashobora kuyiguhereza hajyanye. None birashika ukagura impuzu washika muhira ukimva ati ako vraiment iyi mpuzu nije nayiguze hajya wahuye n'umusange. Ibindi bikorwa bakora n'abigisha kubera bisaba eloquence na protocole, umusange muri protocole akwicarika yagutwengeye bimeze neza. Abantu n'abantu beza cyane, reka turabe intege zabo rero. Hariho ababonye intege nke cyava ngo ndavayo, ntuvayo negumayo nyirarenye, ngabo intege zabo bafise changement rapide d'humeur, uko umusize mu gitondo sikumusanga ku mugoroba, ahubwo ati ibyo gutwenga mu gitondo twatwenze byaheze, ubu ku mugoroba turi mu bindi, kubera ko ndakwandika ikintu wansubiza hajya wiyumvira yuko ntabona ko iri kirasona ugaca uyubika, barahindagurika. Umusange bamubwira ati naka yakuvuze nabi, basha agushira muri liste noire no bivuze ataragenda. Ntibafise ukwihangana. Umusange wa vrai agiye gucuruza impuzu agasanga uwo munsi bashoreye ababebe, we yacuriza abamama, basha ejo acaranguriza ababebe, tahantu nagiye siho, barahindagurika. Nafise kwihangana, bari instable, usanga bari mu bintu byose. Aba bantu baraje mu association no mu migwi, tuguranane abo twiganye, amagroupe ya WhatsApp yose nabo twajanye muri bisi abariyo, ngo abasanga Imana bahezagira none ajya amagroupe vya vere murasoma message yayo, kandi nibo bayakreya. Abasange afashe ijambo ntarirekura, aravuga bugaca, wabonye ko yenterompa abandi. Umusange akora ibintu by'ibinusunusu, nk'umusange wamusize muhira atuze guteka, ukora isuku, umesure, hama uze n'ikindi kintu kimwe, guteka acacana imbabura, kumesura acazishira mu mabasi, gukubura acakubura muri saro gusa. None ko dufungiye dutevye saa 2 nari nacanye imbabura, arayicana n'amakara agateba agahera agashirwa yana. Bakora ibintu biri superficiel, nabavuga ngo nabatushatu menoferiye afo ngo bameze nk'akanyugunyu wagenda karaca kwishugwe kaja kurindi. N'abantu bakunda kuja mu bikorwa byatangujwe n'abandi kuko nta mwanya wa concentration yo gutanguza ibikorwa. Dusanga abavugizi b'ama association, dusanga abantu kandi ni wakora organisation ugakenera umuporte parole udoshireho umusange, ababayere baje azovuga n'ivyo mudakora, abati nata menuzeri hari ko wabonye sudire aha muri plan d'action annuelle imbaho zigeze ikobero ziza atani wateba ngaha ushaka kuva ngaha zashitse imbaho tire naho utabona menuzeri zigeze ikobero. Bari facilement influençable mu gihe c'amatora. Abasange bari mu migambwe yose ati twebwe ijwi ryanje murarifise, ubundi aje saa 6 igi wanje ni garande saa hindwi iti nta wundi nari bwavyemerere. Kandi umusange mubwira ati naka yagututse aca vyemera ubwo nyene, ntibaja muri verification, ntibaja muri fond des choses, bafata ama décision ari imprudente.
aha rero ku bajene ni combien de fois wabivuyemo umusanga ari ngaha abasange mahorasyo barabivamwo ku mwanya jewe nakubuze none tubihagarike tuje muri pause bamana amapose cafe amapose déjeuner amapose dîner kandi ahejeje kumubloka yewe mbaru yaje kumbwira acambwira ngo none ngo dufashe muganga urumva guma mbloka ngo hama gaca mblokorora weje kumblokorora gacambira ngo ntumvugishe hama ngacampora mpoze agacambwira ko ari gutamvugishije ati none vraiment y'umusange wanje jewe tuzobana gute tuzufashe umva nkuba aravuga ati aramuhamagara okay ubu rero arase kuyita agaca atora telefone gaca mubonyeza muri liste noire gaca yishira ngaha aje kumushirayo acavuga ati hava mburana none ko ari wamushizeyo tereka basi reka ndamukureyo niyampamagara basi ndayibone nca ndiya kumwitaho agaca amukura muri liste noire gaca yishira ngaha karindira ko ahamagara kabura turaze iri muri vibrere kashirimo soneri kugira ngo avayo yashiramo soneri après 5 minutes cakorokera muri message ako kagaye iko kunungarako none uko ambwiye ngo ntasubire kukwandikira none ubishaka yaga yashize mugira ibyo wamubwiye ama décision imprudente n'abantu baba séducteur bari disque barakunda gusamara ntibabika ibanga usanga abasange bari désordonné intege nke ikomeye abasange ugiye mu cyumba cy'umusange usanga ifurusheti n'amasogisi n'ikanzu bibitse ahantu hamwe abasange muri ngaho Imana bahezagire n'abantu batari ponctuel burazi tu batari ponctuel n'abantu bakunda kuba mu bintu byose muri ama association arashaka kuvuga ngo tuzogira inama ku wa gatanu usanga ni batandatu bagize inama hamwe barasenga agaca agenda ahandi bavuze introduction agaca agenda kandi bose babwira ko ari hazobari mwabonye rero za ntege nke baragaspia cyane abantu bagaspia gose umusange yokora iki kugira ngo bigende neza ifoko ama défaut particulier désordre manque de modification de la langue instabilité yokora iki rero la tempérance l'humilité modification de la langue il faut qu'atteindre une lèvre commencer akagira discrétion et un règlement de vie très strict urumugo wa kabiri abakorerique n'abantu baciye ubwenge de nature makarite yabo iyo bitumye ikintu baragishobora bari optimiste ntibacika intege kenshi usanga ari abantu vraiment qui ont de l'énergie mu byo bakora usanga ari abarongozi b'abandi batangura ibintu bitoya bakabihindura binini bafise urutonde ko organize ibintu baragira des initiatives barihangana barazi kudefanda ivyumviro byabo barakerebutse baribwiriza kandi n'abakozi intege zabo bafise ubwibone afite ubwibone bw'abakorerike n'ukuntu bakora ibintu abandi badashoboye ofete kenshi bana n'umukorerike kugira ngo ko atariho narindi ndazi ko bitari kugenda neza afite ukuntu bari fort baciye ubwenge babona yuko ikintu kitakozwe nawe nticakozwe neza barakomana imitima hashize nashingura bafise ishavu rirenze barabika inzigo barakunda gucisha ku biti no ku mabuye abo barongoye bama bashaka yuko ivyimviro byabo ari byo birengana ntibahanurwa barafise hypocrisie bashaka gushikira ibyo bashaka nk'ubunya umuntu uzeya umukorerike iyo mwashwanye akeneye ko muza gusohokana aca kubwira ati bya bintu navyibagiye mugamuvuye aca kubwira ati ndasubiye muri bya bintu mbega hajya bazo navyibagiye barabika mu mutima bashaka ibintu byabo ari bipasa sa règle de bango kora ibintu nkuko ndavyifuza bama bashaka ama situation d'urgence ama défaut particulier yabo bafise ishavu rirerire ntibihangana bakoresha uruyeri ntibahanurwa barabika mu mutima none umukorerike yokora iki ngo agire équilibre acishe bugufi yubaha abandi simplicité atange atwaze buhoro buhoro abe souple agire flexibilité mu vyakora toreje wa mugwi munini yato mugwi wa kabiri
waba introverti babandi bibikamwe ibintu. Muri melancholique harimo akajambo kitwa melancholie. Imugwi wa kabiri ni bavuga ngo nabantu bari prédisposés aux maladies mentaux kubera birinjira bikagurana gusohoka ofete. Mugabo barafise amakarite quand même. Amakarite yabo bafise un grand discernement. Umumelancholique kumubwira ikintu avuga ati heza ibisigenda byirabira. Nabantu bari attentif nibavumbagurika, nabantu bari reserve. Nk'ubu turi ngaha ati duzu kuboko bateka banze bishure, hamajewe ndishura baheje n'ubisi by'abandi bishuye. Bagira engagement prof mubwira ikintu aracimvira ko cyane. Ibintu barabifilosofa n'abantu bafise une vie intérieure sérieuse et régulière. Umufise mukundana azokuvanga wabishatse, sino bafise urutonde. Bari très sensible bakogwako cyane. Umumelancholique mubwira ikibazo ça lui touche directement. Ibintu byose babifata au sérieux. Umumelancholique ntajye kubwira ngo nariko ndafyina. Urashobora kumubwira ibintu byarimo blague mugashwana indwi yose. Abati jewe wanje vyema blague kura ngaho. Ibintu byose bifata au sérieux. Hama bariyumvira cyane. Cyo gituma gusanga ari ngaha yajanywe. Mbega basha. Aha ko atari karitaba. Nisuri ko atagiye hahandi. Ubaruriye bus. Ubarururutse. Barahuye. Barafashe hotel. Bararishe kuri reception. Barinjiye. Achafata taxi. Uri hehe. Urumva nacerewe. Hagarara aho nyene ugeze. Ndaje. Kumba aho nyene ndaje. Mbega telefone yawe irimo amamega. Ego. Gira WhatsApp call video. Tuya vraiment turi mu bantu benshi. Ewe. Gira. Bonyeza. Fyonda video. Barikeka. Afite ameze nk'abantu berekwa mugabo berekwa ibyafu. N'abanyarutonde. Ubana no mu melancholique mana yanje. Utuntu twose bien ordonné. Ikanda mbiri zifise aho zitondetse. N'abantu bakunda urutonde cyane baratondetse. Barandika ibitabo, bandika amapoeme n'ibindi. Intege nke zabo n'abantu bari timide. Agiye mu rubanza bwa ati ubabwiye ntibaze kumwijambo. Jewe no mu manza nyinshi canke amatere nkunda kujamwo arigiye mu couple mugomba kuza muri babiri. Ahora nyankira. Ati baca bambwira ngo mpaguruke. Mu manza nahambwira ngo nibavuga ucumvugira. Bari timide cyane, bari froide. Kenshi arashobora guhuruka menga afite tendance à la dépression. Kamengo ari cyo cyamubayeko. Aba melancholique iyo bahuye n'ama épreuve barashika kure cyane. Ntibafise la force yo affronter les épreuves. Iyo mupfuye ikintu no melancholique bash barabuda. Murashaka kumara indwi zibiri akoresha amasinya. Ya furusheti iri he. Ofisi jo bita les pensées négatives. Nibyo cyangwa sivyo. Mu mutwe habarimo haracamwe ivyumviro bibi uri kurica umutima wawe n'umutwe wawe. Hajya imbere ngo ivyambabajisha. Nanje nzohora. Avuge yivugane. Mureke kubuda kubera biragwaza umushaha. Barabika mu mutima igihe kirekire ibyabashikiye. Kubera ni kwa kuntu bameze nk'irigi sibo ntibaba biteguye ça sort difficilement en fait. Hama ntiba aba melancholique umuhaye igikorwa agikora neza. Mbwa ntumubwire ngo wavuze ngo iyi telefone uyishire ngaha. Oya ntumubwire ngo ahantu wavuze ngo yavikoroka. Oya arashaka kumara umunsi ariko aragerageza gusa ngo ntikoroke ashira ahandi wamubwiye. En fait nta mayinisi bakora ikintu wamuhaye kandi bakabikora neza. Baratinya guca mu ma épreuve no kumaramara. Yama yemera ico yabonye nka Toma.
cyangwa ngo mbega ngo ya mahera naguhaye kuri Harigidezo ngo warishe ne ngo fotorera borodero. Okay, bisaba ko mubana wamuri kuramutera intege. Hama indi ntege bafise ni ngumyi. Umerankorika kubwira ati jewe vraiment mugiye nko mukabare abwira ati jewe mfise amahera y'ifani kandi nayo niguraye. N'abantu bafite désespoir barabuda ama défaut particulier bafise esprit rancunier ni avarice. Umerankorike yokoriki ni viza kwagira umunezero, kagira la charité, kagira l'espérance, kagira le courage. Tugiye kuri imero ya nyuma bita aba phlegmatique. Phlegmatique nabo nabantu bakora ibikorwa barenduka. Donc no kuvuga yuko hajya mu maraso harakantu bita phlegme. Phlegme nudu composante turi mu maraso dutuma uzoraba maraso iyo aguye ku kintu akamara umwanya yakoze ko arafata. Donc rero bajya utwo du composante turenduka bafise twishi. Hajya nta comportement n'imwe qui ne vient pas de quelque part. Rero turabe nabo n'abantu bakunda lo calme amakarite barihangana. Phlegmatique arihangana, kwihangana vraiment nko kwinuza. Ibintu byose babifata do bon côté. Umerankorika yobeye ku ishuri murashobora kurira mwese akabara batimega mujya muri ko murizwa ni. N'abantu bafata ubuzima do bon côté ntibacika intege nibadukeya turankweye izo contact dope avuga ati jewe ko mfise igihumbi ndacumako bisigaye ndafise amahera nangorana. Barihangana ntibahindagurika baratekereje ntibakunda ama conflit bari stable mu nyifato bakunda amahoro mu mutima baratekereje bari contrôle muri ya lantere yabo barakora akazi kabo neza mugabo kenshi agaheza atevye n'aba insouciant. Amadefo yabo n'abanebwe. Ubana no mu phlegmatique akaba ari umuntu agufise ku bushobozi aragutuma hamwe n'umutima kuvamo. Aje bati iya telefone ikirasona arayinzanira avuye ku boutique nangorana. Nibabikokora nibikorako bashaka fete bakuda ubuzima bworoshe. Nibafata ama ambition manque d'intérêt pour tout nibafata ingingo kenshi bazifatirwa n'abandi kenshi biragoye kumugira confiance kubera ubunebwe bwa superficiel barikwega bashaka ubuzima bworoshe bashaka confort bashaka facilité yamakora igikorwa ari uko barinze kumubwira ntiyibwirize. Hama kandi nabone dukeya bafise baratubika. Défaut particulier n'abanebwe paresse intellectuelle physique bararenduka bamorese bafise indifférence. None mu phlegmatique yokoriki kugira ngo abe équilibré il faut qu'il a le zèle, le courage, akemera ko abantu poussa plus loin, akagira le sport, akemera ko surveiller pousser, akagira intérêt à des choses. Personne ne possède un tempérament pire, mais nous sommes tous un mélange des quatre. Nabwo umuntu agira imwe ugenda uratoragura muri zijya zose. Mu gituma bavango temperament yanje nimwe naho dutora hose iwawe ni hagitora vyinshi. Normalement il y a toujours prédominant ku muntu basanga ni trois cyane. Les tout êtres humains sont la combinaison de deux ou davantage de quatre tempéraments de base ou en général. On peut par exemple kuba urumusange colérique 60% cyangwa ugasanga 40% urumu colérique ugasanga urumusange colérique 60% nisange colérique 40. Il y a donc des combinaisons de tempéraments. Chaque tempérament il a ses qualités qui lui sont propres. Igihe umuntu a poussé trop loin, celle-ci risque de se transformer en défaut. En fait, hari abantu babikorera ko ukiyumvira kugira uyivemo oyaye ngo jewe ngo bavuze ngo nama ariko ndandikira amenyo ngo burengere mfata ubuseri. En fait, oriya yuko uvuga ngo ugomba kuvyekilibra ihinduka défaut. Kuko urumva ubu uri kuragira ikintu kitari wewe. En fait, ubu uri kuraforsa ukutari. Iyo uri kurayikorera ko reke cyane. En fait, kuyikorera ko ukorera kuri ajya makosa pour éviter yuko akubloka dans l'avenir gusa. Ngabo kira kuvuga ngo ngongire nikorere ko sange no mukorera iki bica bibi défaut ukibikora nabi kuko c'est pas vrai toi.
Les différences, avec tout ça, on va dire comme extrême niveau. Celui qui connaît les autres, il faut que tu y mugabo umuntu yizi ari sage. La connaissance des caractéristiques fondamentales des tempéraments des autres et de même que de notre nous aide à mieux comprendre, à mieux d'être, de réagir de chaque. Iyo tuzizi, turimenya, tukamenya n'ingene tu réagissa face aux autres. On peut ainsi acquérir une bonne compréhension mutuelle. En fait, aya matempérament n'aya madefima naturemanye ntiyabikoze itabizi oya. Umwana w'umuntu afise inkomezi agaye intege nke, ariko ikosa dukora tubana navyo nitumenye ko tubifise. En fait, umaze kumenya temperament yawe urikorera ko ukamenya ati jewe ngomba kwekiribwa. Temperament zose ni nziza, zirashobora gutanga abarongozi beza. Ntabwo turekuriwe gukora amakosa twitwaje aya matemperament. Igicapo mwabonye raba musange. Akanzu ka jaune, agasentire ka shokora, gasa n'agasakoshi, n'ibirato ni shokora, na tentire ni shokora. Ya vugije ugwama baba no batibega mana yanje. Uyu muntu ahora ajyanye. Raba umukorera iki ariko aratanga amategeko. Canga, koriki, icara, haguruka, genda, garuka. Raba umumelankolike, uyu mugesera aho yamereye amategeko wewe. Aniyo mamahoro, kubera bakunda amahoro. Abana bakunda gutanga amategeko. Raba umuflegmatike nawe ifitiye n'igitabo ibyo ureka aravuga ntavyo ariko arumviriza amategeko n'igitabo mengo yibagiye kwa gifisa bati bamurasara birabaraba. Hariho kategori y'abantu rero ubasanze ahantu uwo menga bose bari mu numero imwe. En fait baba bari forgé par la formation baba baragiriwe n'ico bagomba gutanga comme image pour son environnement. Bakoze cyane.